Mu myaka 6 umukuru w'igihugu c'u Burundi amaze akirongoye yaraje ushinga nuko abarongoye bo kwiteza imbere kugira ngo baronke ico bahereza umunwa ndetse umusesekara wabo ukabatuma baronka nico babika mu mifuko yabo. Ntikwabaye kubahimiriza gusa kuko yanagiye abereka uburyo bubangutse bwo kubishikako, aho nko mu bworozi yashimikiye ku gitungwa c'inkwavu. Ivyo kandi akaba yavyerekeje ku bari hagati mu gihugu n'abari mu mahanga nk'uko yamavuga ati turi kumwe twese birashoboka. Muri kino kiganiro tugiye kurabira hamwe ingene harabumvise ako kamo bagatanguza ikigo c'iyororero ry'inkwavu aho bavuka ku mutumba wa Bumba, zone Ninga, komine Matongo. Abajejwe ibikorwa biharangurirwa bakaba bagiye kutwiganira intambwe uyo mugambi ugezeko, imigambi ya kazoza, akamaro ubwo bworozi bw'inkwavu bubafitiye, n'icatumye abo barundi baba mu mahanga biyumvira gushinga iryo yororero ry'inkwavu. Intumbero y'umugambi ubwambere ho harimo gushigikira umugambi wa Nyiricibera mukuru w'igihugu, hama inyuma yo kubona intambamyi ziri muri uyu mugambi niho yiyumvira kuzana iki kigo kugira ashobore gushigikira bene igihugu na cane cane mu byo gushobora kubaronsa imivyaro. Ubworozi bw'inkwavu none muri iyo komine ya Matongo bwoba bwifashe gute? Turavye aho twahereye naho tugeze turabona yuko ibikorwa bigenda bitera intambwe, umwimbu uragenda wiyongera. Kiretse ukwifasha mu miryango nkumbure kuko byaratumye umugambi utanga akazi, hama abakozi muri rusangi birabasahiza mu miryango, ariko umugambi ni umugambi ufise ico nokwita uruherekane rw'imigambi. Inyuma yuko ibitungwa biriko biragwira, ibitungwa hariho ibindi bikomokako, ndavuga nk'akarero nk'amase, ndavuga nk'amaganga. Ivyo kugeza muno mwanya ni ibikomoka kuri uyu mugambi biriko birasahiriza bene gihugu bo mu karere, inyuma yamwe baharonkera akazi. Kandi kugeza muno mwanya nka jewe ndafise ibishinga ntahe bitari bike vya bene gihugu bashinga intahe ku kamaro umwavu bakura ngaha umaze kubagirira, mbese n'amaganga kuko ni umwavu bashima ko umera, aho tunisanga kenshi bivanye n'ingene tubaha mbere hafi nko ku giciro nk'ubusa, kuko kiba ari igiciro gitoya gusa aho bariha nk'umufuko uba watekeyemo uwo mwavu, usanga banawugwanira ku rugero runini, ugasanga ico nokwita nk'amadomande ni menshi, mugabo turagerageza kubasabikanya kuko nyene umugambi kuwuzana yawuzanye kugira yunganire abene gihugu. Inyuma y'ivyo kugeza muno mwanya turiko turakora tuja imbere nk'uko navuze aho twahise tugeze. Hariho abene gihugu bamaze kuharonkera impanuro zitari nke, kiretse ko turiko turakora kugira gishobore kuba ikigo gishobora gutanga inyigisho zerekeye ibikorwa by'ubworozi bw'inkwavu. Harabaye kumva akamo kuko umwene gihugu wese bwirizwa korora inkwavu zitari munsi ya 5. Bamaze kumva uwo mugambi barazoroye, hama hano naho hacaba umwene gihugu wo ku mutumba wa Bumba yiyumvira ko yofasha bene gihugu kugira ngo agire ikigo c'iyororero ry'inkwavu. Rero rino yororero ry'inkwavu azozigwiza yongere azaratanga ku bene gihugu kugira ngo bazironke bitagoranye. Mu Kirundi barayamaze bati uwushaka inka aryama nkazo. Igikorwa cose rero umuntu yifuza gukora kimugirira akamaro yacitangiye. N'ubworozi bw'inkwavu rero kugira ngo bushobore kurama burasaba kwitanga. Nk'abatazi ukuntu bobungabunga ubuzima bw'inkwavu,
ikintu nobabwira ngo batumirira ubwa mbere utunze urukwavu utegeza kumenya yuko ni igikoko gikarigwa cyane ingwara zacu ziza cyane bivuye ku isuku rike. Mu gihe ushatse rero kugira ngo utunge urukwavu uca wibanda cyane ku isuku ryago, ugakorera aho ruryama, ugakura amahunuhunu, ukaraba neza yuko aho ruryama hadakanye kugira ngo ntiruryama ahakanye, kuko ahantu hakanye naho nyene hari izindi ndwara ica zigwara zifatira mu binono. Rero kuri ico abantu baba bifuza gukorora inkwavu no mu gihe umuveterineri ataba ari hafi mu kuzikingira uca wibanda ku isuku cyane, uca uhura n'ingorane zike zijanye n'indwara z'inkwavu. Kugira ngo urukwavu rwacu rugire amagara meza turarugaburira igaranire. Iyi garanire rero turacanga ivyatsi. Hari abakozi bajeje kuca ivyatsi bakabituzanira ngaha, mugabo n'abakozi bo ngaha babica aho tuba tubifise, hama babizanye tukabigirira isuku. Ivyo tubonye baba bifise umwanda mubi turavyoza tukabironga, hama tukavyanikira, hama tumaze kuvyanikira tukabisya. Hama tubiseye turavanga n'ibindi biryo, ndavuga ibigori, ndavuga ibiyoba, isoya, ingano n'ibiceri, ifu y'amagufa, ipampa, turavanga kandi natujya indagara. Wamana amazi yo kwa mukoropa kugira ngo habe akamoto keza, kuko kajya akamoto kabi karatuma inkwavu zigira ingwara, kongera ukazura kubura ajya mase canke twakwita amahenehene ajya zataye ku buri munsi byabizwa kwiyakura kugira ngo kurikiza amabwirizo y'isuku. Ico rero gikoze inkwavu zigira amagara meza cyane. Niyo bishitse zikagwara imiti iraboneka vyoroshe mu mafarumasi, kandi benshi bibaza ko inkwavu zitavugwa, inkwavu zatega urushinge, inkwavu zayajya imiti y'inzoka. Haro n'incandago zitandukanye bashaka kugira inkwavu kugira ngo zikure zifise ubushobozi bwo kugira amagara meza. Ni naco gituma aha ku muryango kwishikiro umuntu kugira yinjire, twebwe ngaha kugira winjire hari akanogo mu rurimi rw'igifaransa tukita pedirive. Rero ako kanogo tugasukamwe amazi, hama turashiramwe nk'umuti wica imigera umuntu aba yaje azananye, kugira ngo tubandanye gukomeza cya kintu cy'isuku twavuga, kuko umuntu yaba avuye nta muntu aba hazi, ushobora kuba wandura utuntu turiya. Udutwaye muri ferume rero turashobora utwo tugera ugasanga turiciye twataka inkwavu. Urukwavu ntirwe gutunga ukurikije ajya mabwirizwa yo gutunga ibitungwa, buryo urukwavu rafise ukuntu bazitunga. Ukurikije ajya amategeko avuga yuko urukwavu teza kuba hano mu isuku, cyane buryo ibitungwa byinshi bigira ingorane kubera isuku rike. Ibitungwa ubigirira isuku rikwiye nta n'ingwara z'ibyaduka bikunda kuzishikira, niyo bishitse birora kuzivura. Umugambi wose iyo ubonetse ugira akamaro iyo uteje imbere abawutanguje n'abandi bagashikirwa. Nta kintu na kimwe nipfuza ngaha ntaronka. Twaragiye n'urunani turiyungunganya tugira agashira hamwe twiteza imbere, turaguranana, hanyuma tukagura n'ibitungwa. Nka jewe ndamaze kugura ingurube 3, ndamaze kugura n'impene 2, ndafise n'inkwavu 8. Kwishuri nize ibijanye n'umuyaga nkuba, electricité industrielle, ariko maze guheza barangomwe ngaha ndaza gufasha mu bijanye no gukora ibiryo by'inkwavu. Turafise amamashini akora ibi biryo by'inkwavu koresha umuyaga nkuba. Nigere ndayakoresha, turakoresha ibyo by'umuyaga nkuba. Ibiro biramfitiye akamaro cyane, ndiko nditeza imbere ubu nta kintu ushobora kugoza nk'umuvyeyi, ahubwo nanje ndamufasha bibaye bikenewe narosa agashahara, kuko ngaha barampa agashahara. Naramenye ingene inkwavu zorogwa, nandi ndashobora no gukora ivy'iwanje. Ikindi nanje
bibaye biteye imbere nari nokoresha abakozi biwanje nkaza ndabahemba ndavyuka nzi yuko mfise akazi hama nkaca nja ku kazi nkakora kandi ukwezi kumaze guhera nkashobora kubona akarusho k'umushahara gusumba kwirirwa ku marigara tunywa amatabi ibiyayuramutwe n'ibindi. Urashobora no musi kuba ufise urukwavu rumwe inyuma y'amezi abiri ukaba ufise inkwavu zirenga 20 kuko urashobora kubyara ari rumwe ukabyara ubwana 13 canke 14 navyo birashika. Rero ufise nk'inkwavu zitanu inyuma y'umwaka washobora kuzoba waguze n'inka. Kuri yambona ko azuza rero umukuru w'igihugu yaduhimiriza ko twashobora gushikako umaze kugura yanka irashobora nayo nyene kandi kuguha umwimbu za nkwavu nazo nyene ziba zigeze ku yindi ntambwe ishimishije mu gihe wazikurikiranye neza hama ukaheza ukazurikenera ukeba. Umugambi utaraza urukwavu rwashobora kuguha 50 kuko zari zinakenye washobora kurigura ukarubura. Mugabo ubu uraronka byoroshe kuko zirahari ni nyinshi ubu ruca rukuguha 30. Twarabonye yuko urukwavu rubatuma umuntu atera imbere kuko uhera ku rukwavu ukagura impene uvuye ku mpene ukaja no ku nka cyakagura ubundi bworozi bivuye mu bworozi bw'inkwavu. Rero urukwavu nagone ni ubworozi mu bundi butuma umuntu yotera imbere cyane. Umuntu wose uronka icyo ufungura n'umufuko uronka ifaranga urafise akamaro kanini cyane kuko nk'umwana akeneye ikaramu ku ishure ntiyigoragora umuvyeyi agurisha urukwavu vyoroshe agaca agura utuntu akeneye ku ishuri by'abikaramu canke akayiniforme akagura vyoroshe. Ikindi naco no kuvuga ko inkwavu ngaha muri komine iwacu ya Matongo inkwavu ni nyinshi kuko turabirabira ku isoko umugambi utarahimirizwa twarabira ku biciro. Nuvuga ko ubu ibiciro biri hasi cyane tugiranije nico gihe batari bwazorore. Uwahisemwo korora inkwavu ntaba yarihenze nk'uko babishingira intahe, ari naho mbere bemeza yuko uwo mugambi wotuma n'Uburundi bushika ku mbona kazoza. Uwo mugambi waje hageze kubera uradufasha, icyo gituma tuzoshika ku mbona kazoza igihugu cifashe ngaha baramaze kuronka ibintu byinshi. Urukwavu ni igitungwa kirondoka cyane, hama ni igitungwa kandi ukeneye kugitunga kidasaba uburyo bwinshi gose. Ni igitungwa ushaka gusanga kw'isoko amafaranga makeyi. Ni igitungwa iyo wagikurikiranye gishobora kuguha umwimbu ushimishije kuko urukwavu mu mwaka rurashobora kuguha hagati y'inkwavu 50 na 40 bivanye n'ingene rurondoka. Mw'ico gihe murumva yuko nk'umuryango ushobora gufungura ugafungurira abana babakenyezi bibungenze bakaronka akanyama hama kandi ugashobora no gushora ku isoko ukaronka amafaranga. Umugambi wo korora inkwavu ni umugambi w'iterambere, umugambi mwiza uri kurihweza, niwo mugambi ushobora kuzana amafaranga n'ingoga nka twebwe abajene tuba tukiri bato tuba dushaka gukora ibintu bidatwara imitahe myinshi cyane. Dufatiye nko korora nk'inkwavu zike zike udafite imitahe miremire ushobora guhera ku nkwavu 10 ukaziduga buke buke hama imbona kazozi ikaza kugera waramaze kuduga. Igihugu caravuye mu bukene gifise ivyo gufungura, umufuko wose ufise n'amafaranga kuko urukwavu wimye rumara ukwezi kumwe rukaruvyaye, kandi urukwavu burya ruvyaye rubashobora kumara imisi mike ugashobora kwima, cyo bituma zunguse n'ingoga zizogwira byoroshe hama yamona kazoza cyitwishikako byoroshe. Abo bashinze iryo yororero ry'inkwavu mu migambi yabo nuko ataworondera urukwavu yifuza gutunga ngo arubure, ari naco gituma baciye batanguza ikigo cyo kugwirizamwo inkwavu cyo ku buhinga bwa kijambere. Aha tugeze ni muri cya kigo twita Centre Nesere, aho ari ikigo turiko turaja cyo kugwiza imivyaro. Murabona yuko ubarubuzu bwa kijambere ni inzu zigezweho. Izi nzu zavuye mu gihugu cy'Ubushinwa, hama izi nzu ziratandukanye. Hariho
inzu ziba zagenewe imbyeyi no kuvuga izibyara. Nk'aha hasi murabona aka n'akazu k'urubyara, aho aha naho haje icarire. Iyo urukwavu nk'uko nabwiye n'ubwa mbere rubyara mu minsi 30, rero iyo rugeze mu ndwi ya nyuma turategura icyo bita icari. Icyo cari naco si kindi nk'iki ni cari. Iyo mu minsi 5 ya nyuma tugishirayo, hama tumaze kugishirayo, rero niho aroheza rukimongora. Ariko hari n'igihe bishika bivanye nuko rutabaye uruvyeyi gwiza ntigwimongore, turadukoresha ipampa tugategura icari. Aha rero murabona ko n'inzu yagutse, ubwana rero buca buja ngaha, hama nyuma y'imisi 15 ubwana burasohoka, hama bugatanga gutembera hariya kwa nyina. Ni ukuvuga ko no gucuka buca ku minsi 30. Iyo bukwije hagati y'imisi 30 n'imisi 35 ubwana burashobora gucuka, hama mw'ico gihe uraheza ukaraba amagarama bufise. Byiza byasaba ko bushobora gucuka bufise hagati y'igrama 900 n'ikiro kimwe, ariko bica bivana na bwa bwoko n'ingene bwakurikiranywe. Aha hejuru na kazu kuko byuhishirizamwo cyo bita cage d'engraissement, niyo mpamvu ubwana buca buja ngaha hejuru. Ikindi nkumbure no kongera ko nuko izi nzu z'imbyeyi kuzibyara zitandukanye n'inzu imfizi zibamwe. Ubupfizi akazu kago nkumbure ko tuza kubibona kaba kagutse. Nk'ubu bwana murabona ko bumaze kuva mu cari, ni ukuvuga yuko ubu burarenze imisi 15. Ubona ko imbere yuko bucuka burasangira na nyina, uko muri make gacuka ku misi 30, hagati y'imisi 35 bivanye n'ibiyo rufise. Ariko imbere yuko bucuka, imbere yuko buronka indya yihari, imfungurwa yihariye bivanye n'icyo tubwitezeko, burasangira na nyina. Murabona ko nk'ubu bwavuye mu cari buriko burasangira na nyina. Aha rero iyo bugeze kwa ya misi 35 buca buja muri ya nzu y'ivyibuhishirizo, muri engraissement. Aha buca butangura kwitabwaho buronka n'imfungurwa yihariye, aho buronka imfungurwa ibigwiriyemwo ndemamubiri turi kwita proteine, kuko baba bukeneye gukura kandi ku rugero runiniya. Ariko imbere yuko bucuka buratangura kuba buragerageza gufungura, bukaza burasangira na nyina. Ni nayo mpamvu murabona ko n'ibijanye n'udusahane ziriramwo dutandukanye n'utu. Aha kubera nyina ishobora gusangira n'utwana, murabona ko n'agasahani ruriramwo kameze nk'akagutse, kubera ko hari igihe rushobora kuvyara ubwana bwinshi, bikaba ngombwa yuko imbere yuko zija mwayanzu y'ivyibuhishirizo bushobora kuba burasangira na nyina. Ibi vy'impapuro ico bidufasha size gusa, hariho n'andi mafishe atari make tuguma dusohoza mu bijanye n'ubuhinga bwo gukurikirana, icyo twita technique de suivi. Ari na kimwe mu nkingi na cyonyene mu by'ubworozi bw'inkwavu, biyadusaba gukurikirana ibiharuro buri munsi, haba ngene zirondoka, kuzigwara, kuziba zavuwe, kuzishobora gasha no gushika ugasanga rurapfuye, ingene ibijanye no kubangurira. Rero kugira ukurikirane ibyo byose, nkumbure habe no kwirinda bimwe twita amacugane, ntushobore kubangurira ugwana kuri se, kugira wa musaruro ushobore kuboneka, birasaba gukurikirana ibiharuro ku mwanya kandi ku munsi. Aha naho tugeze ni kutuzu tubamwo imfizi. Uko muzibona, izi ni imfizi, murabona ko zibana zonyene. Uriko araba urabona ko n'inzu zazo zitandukanye na za zindi nzu. Urukwavu rero mu kurugaburira urafata utu tuntu ugaca ushiramo ngaha, ugaca bimanukiramo rukaza rurariramo indani. Urukwavu bivana n'ingene rungana canke n'ibihe rurimo. Nk'urupfizi ntushobora kurya ibingana n'uruvyara ivyo rurya. Mu gitondo rurya amagarama 60, ku mugoroba rugashobora kurya amagarama 50. Uruvyara mu gitondo rushobora kuruha amagarama 70, ku mugoroba naho ukaruha amagarama 60 iyo rudafise ubwana. Ariko iyo rufise amezi biza biraduga bivanye n'imisi ruba rugezemo.
ruraduga kugera ku magarama 180 iyo ruri hafi mu kuvyara. Rufise ubwana uraduza amagarama bivaye n'ubwana ruba rufise. Bashobora kuduga kugera ku magarama 250 bivaye n'ubwana ruba rufise. Abatarijukira gutunga inkwavu abo buzimu bakaja ibuntu kuko urukwavu ataco rugoje mu gihe urukurikiranye. Urukwavu roroshe korora cyane kuko iyo ugiye kwahira ntutebayo uzanye ivyatsi basha kwirirwa ivyatsi uzanye wahiye rimwe utagumuyerera utakaza umwanya. Cyo bituma rero urukwavu rwaragabanije ibintu by'imyanya. Bisaba yuko ubanza kurondera ubumenyi. Icyo navuga yuko icyo kintu ca mbere ubanza guherako ugahiga ubumenyi canke ukegera abahinga bafisemwe ubumenyi bakagufasha, kuko udahereye ngaho ni hahandi uzosanga uri kurakora ibintu bihomba canke widoga, kuko ubwabwo urukwavu ni corogwa. Navuga yuko bijanye no guhangana n'ingwara no guhangana n'ibihe kidafise uburemere cyane, nayo mpamvu bice bisaba yuko ubanza kurondera ubumenyi. Nyuma yo guhiga ubumenyi ni hamwe utushingira kwa za nkingi nababwira z'ubworozi, hama ibisigaye umaze kuhiga bwa bumenyi ukamenya ubwoko bworobwa ari bwo, ukatunganya aho ushobora kubwororera, ugatunganya ibijanye n'ingene ushobora kurugaburira, hama n'ingene ushobora kurukurikirana. Nta nteka no kuri umugambi utaguha umwimbo. Ugwarukano rutera kamo ko gukora cyane, rugahamarigara kunywa ibiyayura mutwe, amatabi n'inzoga nyinshi, bakarondera ibikorwa byo kwiteza imbere, bagakoresha amaboko yabo kugira Uburundi twiteze imbere. Nk'akarorero bakorora inkwavu canke ibindi byorogwa, inkoko, mbese bakaza bararima no kurima kugira twiteze imbere, cyane cyane uburimyi bujana n'ubworozi. Abantu batarijukira ubworozi bw'inkwavu, nabwo yuko inkwavu na zone ziri mu bitungwa bisahiriza mu bijanye n'ubuzima bw'abantu, kuko urukwavu rugurishije 30 cyangwa birenga washa kwikena mu bitari bike. Buri mwaka turakora rusasuma rw'ibitungwa, tuharuye ubwoko bw'ibitungwa byose dufise turabikora rusasuma. Rero tugiye ku bworozi bw'inkwavu, novuga yuko tugeze ku 35 nizo nkwavu tugeze ko uno munsi. Ndayishimiye turi kumwe twese birashoboka, n'Imana tuhagarikiye turi kumwe nabo twitambika imbere. Imbero yiwe no gushika no Burundi kure, tumutegabira tubwire aduha umurongo, avuze rimwe tuve gatanu. Ndayishimiye Evariste, ndayishimiye turi kumwe twese birashoboka, n'Imana tuhagarikiye. Murabonye ko abagiye bumva impanuro z'umukuru w'igihugu c'u Burundi muri iyi myaka 6 amaze akirongoye zafashije haba kuri bo, kubabegereye ndetse no ku gihugu.